Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hadukurikiye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mugoroba, turi ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa gatatu 2025. Ni umwanya w'amakuru rero twabatohoreje kandi mugiye gukurikira ukuri kose ku nkuru ziriko ziravugwa hirya nino ku mbuga ngurukana abumenyi. Turafitiye vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuza no kugaruka mu gisata ca politiki hamwe n'umutekano. Kuri imbonesha kure Hejuru TV twarabwiye ko ariho muzoronkera inkuru z'ukuri zose. Turabahaye kazi abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihambibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye kaze. Turazi ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Matoza rero tuba tubakorera hari byinshi biba bigarukako cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Na yundi muntu ariko haravugwa uretse Pacifique Nininahazwe hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero ariko haravugwa kuri Pacifique Nininahazwe, bamwe bakavuga ko yariye isumu, abandi bakemeza ko yoba yarapfuye ndetse hoba haheze imisi ishika kuri 2. Bamwe bakavuga ko yoba yarapfuye ku igenekezo rya kane ukwezi kwa gatatu 2025 mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Twabakoreye amatohoza ndetse muri byinshi tugiye kubagezaho murumvirizamwo ukuri kose. Aya makuru yumvirize neza kugira ngo uronke ukuri kose mu matoza tumaze kubakorera, tubisubiremwo neza kuri imbonesha kuri Hejuru TV uvyumvirize neza. Uyu munsi kuri Twitter hari uwanditse agira ati, itangazo biramenyeshejwe ko Pacifique Nininahazwe ngo yaraye yatswe ngo ubuzima n'abantu bataramenyekana kandi n'ico yazize ntikiramenyekana. Iryo bara ryabaye ejo ku igenekezo rya kane ukwezi kwa gatatu 2025 mu gihugu kimwe kibanyi c'u Burundi. Ngo turateye ivyatsi ubu bwicanyi, niko uwo yoba yashikirije. Hari n'abandi bagiye barandika mu Gifaransa ku rubuga rwa Twitter bavuga ko Pacifique Nininahazwe yoba yaragiriwe nabi ndetse bikamuviramwo urupfu kuri iryo genekerezo rya kane ukwezi kwa gatatu 2025. Ariko aya makuru ndagira ngo muyumvirize neza mwe mukurikiye Hejuru TV. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ku isaha 7 y'umurango, Pacifique Nininahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse agira ati, bantu mushikira General Major Christophe Manerambo na batazira wa Kenya icegera c'umukuru w'igipolisi mu Burundi, muramumpera buno butumwa muti, uwo mugambi umufitiye arawuzi, nizo ntumwa zawe yarazimenye. Imbere yawe hari abandi bakomeye cane kukurusha babigerageje. Bamwe baramutanze mu kuzimu bamutegurira, abandi bamutanze mu gasho bahabwa umunyororo bari baramuteguriye. Hari abari mu bitaro boba barozwe nabo bahoze basanga iyo migambi nyene. Hari n'abatanguye kumusanga mu buhungiro. Hari na bamwe bahavuye bagaruka kumutabaza, urwabo rugeranye ko muti, kariya gatwe naho ubona ari gato karazimvye cane kuko karinzwe n'iyakaremye. Iminsi yiwe iri mu minwe y'Imana, si wewe uzoyiheza, azoshengera hageze. Komeza, impera yawe uzoyobona. Niko Pacifique Nininahazwe yoba yaranditse ku rubuga rwe rwa Twitter kuri igenekezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2025. Murantungene ku rubuga rwa Facebook. Ikindi kandi imbere yuko tubagezaho umuco duhejeje kuronka ku mbuga ngurukana bumenyi Pacifique Nininahazwe asanzwe akoresha nka Twitter, Facebook, reka tubagezeho kuko zifashe. Kuri Facebook hari haheruka ko iposte yiwe canke inkuru ku igenekezo rya 27 ukwezi kwa kabiri 2024. Ni inkuru reho ivuga umukenyezi ariko arondeza umuryango we amaze imyaka irenga 30 adafise amakuru yawo. Kuri Twitter Pacifique Nininahazwe araheruka no kwandika tweet ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri. Nonaha ubwo twariko turakora iyi nkuru turiko turayitunganya kugira ngo tubashikirize itomoye neza ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique Nininahazwe. Iyo nkuru tukaba twayibonye aheze iminota 2 gusa ayanditse. Tukaba rero twabonye Facebook yiwe isubiye gukora, ariko ashiraho ubutumwa bukomeye cane ndetse burimwo n'amabanga y'ibinyegezwa kandi bikomeye cane mugira mwumvirize ngaha.
ubwo butumwa tukaba twabubonye ku isaha 1:06 y'uyu mugoroba kuri igenekezo rya 6 kwezi kwa gatatu. Pacifique Nininahazwe rero ku rubuga rwa Facebook akaba yanditse agira ati bakunzi rurubuga ndabaramukije mwese aho muri muhumure urubuga nta kibazo rufise nanje nyene ndagumye ndazi ko mwifuza kumbaza impamvu haciye iminsi ntariko ndabaganiriza ivyo birashobora gushika kubera imvo zitandukanye harimo imvo z'ubuhinga imvo z'ingendo n'izindi mvo ntimuhave munsaba kubatomorera imvo iriko iratuma ubunyene ntaboneka bikwiye ndi impunzi imaze imyaka 10 higwa na leta yacu yifuza inkuru yose yoyifasha kumfata no kunyica aho muraheza mutahure ko ariho inkuru zidashobora gutangwa kumvo z'umutekano nkuko nabibabwiye uheruka amakuru anyerekeye murashobora kuyaronka kuri no rubuga no ku rubuga rwa Fokode ko Pacifique Nininahazwe yoba yanditse kayabandanije ubwo butumwa yahaye bamukurikira agira ati izindi mbuga ziyadukiza zivuga ngo zifise amakuru zibaha kuri njewe zitanga ibihuha mu ntumbero yo kurondera amakuru nimukaziteho umwanya wanyu nyinshi twarazugaje mu minsi iheze ko Pacifique Nininahazwe yatomoye akaba yabandanije agira ati mu minsi ya vuba nzogaruka kubaha amakuru ku murindi mumenyereye amakuru ndayafise menshi yo kubasangiza mube muri hanganye gato ndangije ndabashimira ku cizere mufitiye runo rubuga muri benshi munyandikira ko muri ko muransengera ndabibashimiye kandi amasengesho arashikira Imana naje ndayisaba ibampera umugisha mukiri ibihe byiza. Pacifique Nininahazwe genekezo rya 6 kwezi kwa gatatu 2025. Ubwo n'ubutumwa rero Pacifique Nininahazwe ubwiwe aherujeje gutangaza ku rubuga rwiwe rwa Facebook kuri uyu mugoroba akaba yashizeho isanamu rero muri ko mubona yambaye isapo yanditseho sindumuja n'umupira w'umukara wanditseho sindumuja ivyo byose rero muranyarukira no ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe akoresha kugira ngo mubibone namwe muronke ukuri rero twari twabateguriye ku magara ya Pacifique Nininahazwe ni gutyo bimeze ni muge rero ku mbuga ngurukana bumenyi twaravye irya nino rwose tugasanga Pacifique Nininahazwe bariko baramubika benshi bakavuga ko ngo yoba yarapfuye ku igenekezo rya kane ariko sivyo nkuko muhejeje kuvyumvira nawe akaba yatanze umuco avuga ko ari muzima ariko mwumvirizemwo ko hari abantu benshi ngo bibaza imvu yoba ariko ataboneka muri iyi minsi ngariko ngazobigaruka ko ku buryo burambuye ngariko ntimumuhave mumusaba kubatomorera imvo iriko iratuma ubunyene ataboneka bikwiye akaba yanditsemo agira ati ndi impunzi maze imyaka 10 higwa na leta yacu ko leta yacu yifuza inkuru yose yifasha kumfata no kunyisha aha muraheza mutahure ko hariho inkuru zidashobora gutangwa ku mvo z'umutekano. Niko kuri rero ku biriko biravugwa kuri Pacifique Nininahazwe ahejeje kubitangaza ko ari muzima kandi ameze neza ndetse aremesha abakunzi b'imboga ziwe n'amakuru yiwe avuga ko hari amakuru menshi afise kandi ariko baremesha kugira ngo babandanye banamusengere nkuko yanabisavye ku rubuga rwiwe ariko kandi akaba yanavuze ko bariko baramusengera ng'Imana ngibahe umugisha bagire ibihe vyiza kuri Mbonesha kuri Hejuru TV niho tubatoreza amakuru abagezweho kandi iyo kuri yose vya Pacifique Nininahazwe ni gutyo byoba avyifashe. Reka rero tuje no mu zindi nkuru zavuzwe ko irya nino kuri uyu munsi turi ku igenekerezo rya 6 kwezi kwa gatatu mu kinyamakuru BBC bakaba bandika ku nkuru zigiye zitandukanye ariko reka tubanyuriremwo iyi ikurikira. Amakuru ava mu gisagara ca Butembo c'intara ya Kivu ya ruguru avuga ko abantu hafi 10 bapfuye mu mishamirano yadutse hagati y'imirwi ibiri y'abarwanyi ba Wazalendo nkuko bivugwa n'ikinyamakuru RFM. Imishamirano yadutse kuwa gatatu ntwarane ikaba imaze n'amasaha atari make mu mitumba ya Kimemi muri ico gisagara ngo birateye isone nimba koko bakunda igihugu bategerezwa kudufata mu bwongo niko umuvugizi w'igisirikare muri ako karere avuga aho muri video yacishije ku mbuga hanira amenyesha ko bazi 6 bapfuye.
amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yo kavuga ko hapfuye abashika 10 ku mpande zompi. Amakuru rero avuga ko imishamirano yatanguye ku muhingamo wo kuwa mbere itariki ya 3 Ntwarante ikaza gusubira mu ijoro buca ari kuwa kabiri, ivyateye ubwoba ababa muri ico gisagara. Inyanduruko y'iyo mishamirano hagati y'abarwanyi ba runo runani gushika ubu ntiramenyekana. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike akavuga ko vyabaye umurengera mu gihe rero bategerezwa kuba bari ku rugamba, kagiriza abategetsi ko ataco bakora kugira ngo basubize ibintu mu buryo. Wazalendo n'urunani rwatangujwe muri 2023 rukaba ruhurikiyemwo imihari nyeshamba ishigikiye ingabo za leta y'ubuseruko bwa Kongo mu rugamba rwo kurwanya inyeshamba z'umubare M23 ruvuga ko ushigikiwe n'u Rwanda. Iyo mishamirano ikaba yaradutse mu gihe M23 kuva mu ndwi nkeya ziheze ibandanya sagiriza gutemba aho bo ihanganye n'ingabo za leta ku birometero bidashika 100 mubona uko bw'iki gisagara. No muhari rukaba umaze no kwigarura uturere tutari duke tw'intara za Kivu ya ruguru n'iyepfo kuva usubiriye gutangura intambara ari mu mpera z'umwaka 2021. Utwigoro tw'amahoro duhagarariwe n'ibihugu by'akarere gushika ubu ntaco turashobora no gushika ko, ni mu gihe rero n'abarongo y'amadini nabo bakenyeye mu gufasha kugarukana amahoro muri aka karere k'ubuseruko bwa Kongo kamaze imyaka hafi 30 karangwamwo indyane. Nyuma y'imibonano y'abanyapolitiki batandukanye hagati y'ibihugu harimwo na AFC M23 wabe no ku mugabane wa Buraya, abagize inama y'abepiskopi Gatolika ya Kongo ni Cenko bari kumwe n'abagenzi babo ba Protestanti ba ICC barabandanya imibonano yabo n'abategetsi b'ibihugu by'akarere muri iyo ntumbero. Ejo kuwa 4 Ntwarante barakiwe na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Nyuma y'iminsi mike rero yari haciye bakiwe na Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville n'imbere yaho na Perezida William Ruto wa Kenya. Ntumbero yabo rero ikaba ari uguhimiriza abategetsi b'akarere kugira ngo bafashe mu gutorera umuti indyane zibangamiye akarere. Nubwo mu ntango bamwe mu banyapolitike begereye ubutegetsi bwa Kongo batabona ryiza utwigoro twabo cane nyuma yo kubona n'abarongo runani AFC ruhanganye na leta, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yoba yaremeye nawe nyene kongera kubakira kugira ngo bamushikirize icegeranyo c'imibonano bamaze mu imisi n'abategetsi b'akarere nk'uko bivugwa na Eric Senga n'umuvugizi wa ICC. Imbere yuko rero bashikiriza icegeranyo cabo, abo barongo y'amashengero bahurikiye muri runani Cenko ICC biteze kubanza kubona na Perezida Joao Lourenço Angola nk'umukuru w'ubumwe bwa Afurika, Perezida Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, arongoye ihuriro ry'abakuru b'ibihugu vya SADC hamwe na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, igihugu kibanye carungitse ingabo gufasha leta ya Kongo kurwanya inyeshamba ziyigeramiye. Nivyo rero biriko biravugwa cane. Nayo rero ku rundi ruhande mu gihugu c'u Rwanda abasiganwa bari batekanye, ni mu gihe mu Rwanda mu gihe hari havuzwe impungenge ku mutekano muri ico gihugu mu gihe hahora haba Tour du Rwanda mu ndwi iheze. Abariko barasiganwa ku igare rero bitabiriye Tour du Rwanda yarangiye mu ndwi iheze babwiye BBC ko bumvaga batekanye nubwo bwose mbere y'iri siganwa uyu mwaka hari havuzwe n'impungenge ku mutekano bivanye n'intambara ariko yavugwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ayo mahiganwa rero yo gusigana mu kunyonga igare uyu mwaka ryaciye hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo inshuro zibiri, aho basiganwa rero babaga bari ku ntera iri munsi y'ibirometero 20 uvuye mu gisagara ca Goma na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero iriko iragenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibi rero byatumye ekipi ya Sudari Quick Step yo mu Bubiligi yivana mu isiganwa imbere yuko ritangura, ariko Rikoshite ukinira ikipe ya Afurika y'Epfo akaba yarabwiye BBC agira ati nta gihe na kimwe nigeze numva ntatekanye umutekano wari wose. U Rwanda rukaba rwagirizwa na leta ya Kongo na ONU ko rufasha umutwe wa M23, ivyo leta y'u Rwanda n'abakuru M23 bo babandanya bahakana. Leta ya Kongo ariko avuga ko abantu bagera ku 8,500 bishwe kuva imirwano yakorera mu kwezi kwa mbere kandi ko abantu 100,000 bahunze. Ibi vyatumye rero n'abasaba ko isiganwa ry'isi ku magare rya Road World Championship gitezwe kubera mu Rwanda mu kwezi kwa 9 rihagarikwa. Mu ndwi iheze rero benshi mu bagize inteko mu inama nshingamateka y'ubumwe bwa Burayi bakaba baratoye ko iryo siganwa rihagarikwa niba u Rwanda rudahinduye ngo imigire n'ubwo urwo rwego atabubasha rufise kuri iri
higanwa. Gusa rero avugira i Kigali imbere ya Tour du Rwanda, David Rapartie akuriye mpuzamashirahamwe yo kunyonga amagare ku isi ni Yo Cycliste International yabwiye Cycling News ko ata plan B ihari. U Rwanda rukaba rwitezwe kuba igihugu ca mbere ca Afurika cakiriye iryo higanwa ku isi rifise n'amateka y'imyaka 100. Rukaba rero u Rwanda itoranyijwe kuryakira mu kwezi kw'icenda 2021 mu ntama rusange y'190 ya UCI yaho Rapartie yatorewe kongera kuyobora urwego kuri manda ya kabiri. Rapartie rero akaba yaragize ati ndanejejwe ko tugiye kuja i Kigali. Haratekanye hose mu bukerarugendo na business aho ni mu Rwanda n'ubundi iyo nkuru tukibandanya. Tour du Rwanda rikaba yaratanguye gukinwa mu 1988 nk'ihiganwa ryo mu Rwanda gusa mu 2009 nibwo yose yaryemeje nk'isiganwa mpuzamakungu. Ry'umwaka rikaba ryari rifise stages zirindwi. Intera ya gatatu ikaba yarahereye i Rubavu hafi cyane y'umupaka na Goma. Intara ya gatanu rikaba yaratanguriye i Rusizi iruhande rwa Bukavu. Tabu Grammy atoza ikipe ya Mani wasigaye muri Tour du Rwanda 2010 abona ko intambara ivugwa muri Kongo itagize ingaruka ku isiganwa ry'uyu mwaka mu Rwanda. Kamayi akagira ati ibintu byose ni Tour du Rwanda nk'uko tuyizi na mbere, umutekano ni wose. Mu by'ukuri ku bwanje byose byari bitekanye, nta kintu nigeze kimbwira ko ndi hafi y'intambara, ntayo nabonye ataniyo numvise. Mu itangazo ryo mu kwezi kwa mbere yose yavuze ko mu Rwanda hatekanye hose haba ku rugendo na business. Abanyarwanda benshi bakaba bararebaga iri siganwa n'aya mahiganwa ari nako bayibonera n'amaso ku yandi. Ngo nakwizeza buri wese uza mu Rwanda ko rutekanye. Niko Kampire Ovrine wakoraga ibikorwa byo kwamamaza i Huye ku ntera ya gatanu avuga. Akaba yaragize ati amakimbirane ari hariya ntabwo azokora kuri iki gihugu. Hakizimana tuyi Kigali yabwiye BBC ati kuri twebwe biriya ni amakuru y'amahanga, dufise uburenganzira bwo kurinda imbibi zacu kandi nk'uko ubibona hano ibintu byose ni ibisanzwe. Abakuriye iri siganwa bakavuga ko abasiganwa mu muhanda kuri uyu mwaka bari barinzwe n'abapolisi 38, moto 10 n'imodoka 4 za polisi. Musa Berika wari ajejwe umutekano w'inzira mu isiganwa ati muri rusange umutekano wifashe neza 100%. I Rubavu ni Rusizi nta bibazo bihari. Hari ibirego rero bya sports washing. U Rwanda rwagirizwe gushora imari mu mikino ngo rukesha isura yarwo imbere y'abanyamahanga mu guhisha iby'umuryango mpuzamakungu umwe wise ibikorwa bibi cyane mu burenganzira bwa muntu bigirizwe nka sports washing. U Rwanda ngo rafise ibibazo bikomeye byo gunyura amategeko yarwo ngo bwite canke ibipimo mpuzamakungu. Nicole Wisimuje akuriye Human Rights Watch muri Afurika yo hagati yabwiye BBC Sports Africa ubwo u Rwanda rwatangaza ko ruhatanira kwa kisiga ngo rya Grand Prix ya Formula 1. Akaba yongeye agira ati tubandanya kubona kwiyongereza ko gufunga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwisanzure bwa politike bugenda bugabanuka. Leta y'u Rwanda rikaba yamirira kure ibirego nk'ivyo, aho rero ukuriye ubukerarugendo ni Irene Murerwa abyita ibirangaza mu kubona ibikorwa bikomeye kandi ntanga rugero igihugu cy'u Rwanda acagezeho. Umufaransa Fabien Dube niwe wegukanye Tour du Rwanda y'umwaka nyuma y'uko intera yo kuwa Mungu yaberaga i Kigali hagaritswe kubera ikirere kibi cyane. Gisiganwa rero ryahagarikwaga itsinda ryari imbere ryari rigeze ku birometero 12 uvuye aho ryari gusorezwa. Intera ya karindwi ari nayo ya nyuma yagombaga guca mu nzira itegekanijwe kuzacamo Road World Championship. Dube w'ikipe ya Total Energy yahise atangazwa nk'uwatsinze haherewe kuvyo bari kuko byari byifashe mu ntera ya gatandatu. Murumviriza ko rero atakibazo cy'umutekano cari gihari mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe habaga iryo higanwa rya Tour du Rwanda. Mukurikire rero n'ayandi makuru tugenda tubagezaho ni kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Amakuru atojwe neza agaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Byinshi biba biriko biravugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo vyose tubigaruka ko byanditswe mu bimenyesha makuru, muri politike, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugaruka ko. Iyi ni imbonesha kuri Hejuru TV, mudahwema gukurikira
tubasabe kugira ngo nimucikwe n'andi tuza kubagezaho muri iri ijoro. Imana ibahezagire.